Imana yakuduhaye. Dushimira Imana yakuduhaye. Uburundi ni bwiza Chuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kwigenekerezo rya 12 Myandagaro uyu mwaka w'2024 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yararongoye mu gisagara ca Bujumbura ibirori vy'umunsi mukuru w'ugwaruka witiriwe inkerebutsi umwaka w'2024 umunsi wahuriranye n'isozerwa ry'urugendo inkebuzo yagize mu gihugu cyose cy'u Burundi mu ntumbero yo gusanga ku kivi ugwaruka n'abene gihugu no kubatera intege mu migambi itandukanye y'iterambere bariko bararangura. Turabaha ikaze muri kino kiganiro aho muja gukurikira ivyaranze uyo munsi tukabashikana rero mu makomine atatu agize igisagara ca Bujumbura ariyo Muha, Mukaza na Ntahangwa, aho Sebarundi aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yagendeye imigambi itandukanye y'ugwaruka aranugurura mbere n'inyubakwa z'akarorero zitandukanye zubatswe mu gisagara ca Bujumbura. Mu ntumbero rero yo gusozera urugendo inkebuzo yagize mu gihugu cyose cy'u Burundi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe akaba ku munsi wa mbere igenekerezo rya 12 Myandagaro yatanguriye muri komine ya Muha mu gisagara ca Bujumbura mu bikorwa byo gusanura ibarabara rya mbere n'irya kabiri muri zone Musaga, amabarabara yigeze kuba arimwo ikaburimbi ariko ngo akaba yagiye arononekara akaba muri kino gihe atari agihita neza nk'uko vyashikirijwe na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura. Mwijambo yashikirije abanyamusaga bari baje kumusanganira eka mbere n'abanyagisagara muri rusangi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yabasavye kubungabunga amabarabara, kwitwararika gukingira ibidukikije no kugira isuku ryaho babaye naho barangurira imirimo yabo ya misi yose. Gaha umukuru w'igisagara avuze ko hari kaburimbi byavuyeho kubera nukubera ntitwari tuzi iyo tuja, twari impumyi. Kubera twari impumyi none uri impumyi none ugomba ugire gute? Impumyi ntimenye ivyikora, ariko ubu ndashimira Imana cyane kuko abarundi twakanuye cyane. Harageze rero ko tugira urugendo rwo kubaka Uburundi. Uwateye imbere nagaruka afate ukuboko mwene wabo tuduge twese. Kwese Imana yaturemye turaboro, none duca twidoga ko turaboro kandi yaduhaye ubwenge iduha n'umutahe. Umutahe ni yisi tuyirime tuyibungabunge. None rero hano guhera ku ntango dushaka Uburundi butera imbere, uyirime uyibungabunge. Ego ucuvuga wenga he Bujumbura ngo ntawo mfise ndima, none kubungabungana mwabonye ikaburimbi ryagiye kubera tutabungabunze. Murabona hajya haruguru igihe jewe niga ngaha muri ico gihe ca 84 na 5 burya aha inyuma hose twahari imipampa, izi nzu zijya ntizabaho. Urumva ubu rero imvura iguye ntigira aho inyengetera mwivu ikiza. None muriko mukora iki kugira ngo ejo nitwagira ikaburimbi ntizesubire kubomoka? Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye abene gihugu kureka kwidodomba yamara bakagira urunani rw'intamenwa mu iterambere ry'igihugu cabo, bakama batora inyishu y'ikibazo iki canke kiriya bari mu bumwe. Ati turi kumwe twese birashoboka. Akaba yasavye indongozi kubera basuku beza abene gihugu. Ubu hari umurundi atemera ko ari mwene Burundi. Mugabo kera twari bene Muhutu, bene Mututsi, bene Mutwa, ntitwari tuzi ko turi bene Burundi.
rero tumaze kwemera ko turi bene Burundi, icambere tumenya nuko turi mw'itongo rya Burundi, tukamenya ko turabavukanyi twese. Harageze rero ko tugira urugendo rwo kubaka Uburundi. Uwateye imbere nagaruka afate ukuboko mwene wabo tuduge twese. Wewe ni waba ujejwe ikigega ca leta, menya ko atari gwawe, kuko kare hare bari babonye ngo jewe ngo mbaye umushikiranganje, ngo kuvuga rero nanje ndarosa gahugu gwanje. Oya, wagiye gutunganiriza abene gihugu. Aba bajene tubishimikize, tubareme hakiri kare, ntibaze bakure nkuko twe twakuze. Twe twakuriye mu vyiyumviro bibi bidateza imbere igihugu. Rero duce dufata urugwaruka rwacu tubagire nk'inkoni nziza dushaka kuzokwishimikiza dushaje. Nico tuba twobigisha ibikorwa bakiri batoyi, tukabigisha isuku bakiri batoyi. Imbere 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 amaboko hejuru siko vyamye ibijambo c'amahoro. Bariko bategura imishinga imbere neza ya bose. Twese imbere 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 imbere. DJ amashitane. Bakiruka amadamu. Ube. Amaboko hejuru. Amaboko hejuru. Amashi. Kimamuri. Wahuri barakorana. Ari benshi muze kuza muri benshi abari by'abarundi bose bakaba bavuye mahanga payeje yatunganije ari kumena abarundi kuvuga ati kopenda durana yikiruka isuku ryayo abakora ko hagitse isuku ryanje oye amagara yanje oye opedede oye payeje oye fondation muganeza oye amashi twasaba bakora hejuru haba hudo amashi baba muri iyo komine nyene ya Muha muri zone ya Kanyosha nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaragendeye koperative y'abavumbi yorora inzuki bagahingura ubuki, aho yabateye intege akanabereka ingene bokora neza kugira ngo bagwize umwimbu. Iyo tuvuye guhakura tutapima ubuki bwacu tukaraba ko ubuki bukomeye kuko mu bisanzwe ubuki baza gucuruza buba bufise dongere y'amazi ya 17. Iyo muri kuri 20 haragereye gusaka kwa inzoga ariko kuri 17 mugenda mumanuka amazi genda kama mbe muragura ubuki barashaka gushaka ngaha abantu nzeye abavumbi turikora n'abavumbi turagenda mwigisha sanzigisi byo korora inzuki mu gihugu cyambere nabigisha amakuzazana kandi kubagurira nakare ari byo bata n'ibishashara by'ibona by'inzuki rero tubijyana mu musaruro tatubikoramo amabuji tatubikoramo n'amavuta yo kwisiga agira mu bishashara kubera ishashara isanzwe kwa masikatization rero iyo ukoze amavuta yo kwisiga dusanga ishashara n'amavuta ya elayo matunesol dusanga ishashara dufite amavuta yo kwisiga avugwa zo kuko ane ngama noza amabuji yose ateza gusuka cyane ushatse ko yera biba byagenze gute zera tubayeza ave n'amakuru abashiramo rero ishashara irashobora kuba yera bari ishashara geretse meze ubuki ni gusa ari kwirabura ari n'ubwera ari n'umuntu usanga buhinze rero tujya kenshi twakora ku isoko abarimo petroleum usanga atari ishashara kama
yego hama turagira n'umutobe utangiye jus de miel n'amazi n'ubuki tugasemo n'akadimu gakeyi tukaza dushyira ngaho nta sukari twongeramo kuko twe turaboza ni jus hama turafise icyo bita tensemere de la propolis nayo marira y'ibiti inzuki ziragenda zikatora uramaze kubona hajya ibirevere bari kase ndetse na marira y'ibiti akagumako hama ajya marira y'ibiti tugera kuva cyari iboni udashobora kumenya aho bagitera rero propolis iva mu nzuki ni hajya bafite ifumbire ijya zigahoma kugira ngo Laki bichafu kuuza. Rero propolis isanzwe iva mu bintu byinshi. Hajya mu miti y'amenyo dentifrice yo amahindurizo aranje no propolis. Rero iyi nabikuramo umuti w'amahembe banafise ibibazo byo guhema sinizite bushite asima Kwa n'umuti. Infection urinaire. Iva muri bijya by'ibiti. Propolis bite ni iramata Matwaye kimwe cyo mu biti. Ariko inzuki zirizana nicyo tukura mu zinga ese n'igihe kirundi ushobora kuyikura mu propolis kubera ntabwo heza ngo ugere ku makazi yose ushikiye kandi iyi abantu bafise ikibazo cya diabete bashobora kuyihereza bakayihekera bashobora kureba kuri Google umayitsizere ku $1 zitura propolis Mbona kazoza yanyu rero. mbona kazoza yacu kuba turi Mwebwe mubona muzoshika. dushaka kugira uruganda rukomeye rwa mbere muri Afurika kuko iyo umaze gutembera muramaze kuza Uganda, Tanzania, Kenya n'u Rwanda na Congo usanga bafise miliyoni yonyene cyangwa usanga bafise sale fromage rero dushaka kubaka ikintu kinini kizo bitambere muri Afurika ariko dufise sale fromage dufise miliyoni dufise n'ibezo dukura mu bintu by'amaji na cosmetique n'ikindi rero tuzokoreramo icyo bita apitherapy no kuvuza ibintu byo mu nzuki abantu bafite ibibazo by'uburwayi twagize n'igicapo n'icyo kiriya tuzakubaka igitega tuzakubaka igitega kubera ko niho ari muri centre y'abo Burundi abikarusi intara zose ntabwo Muri kumarakora rero iminsi yose namwe mugenda muvuga muti tugeze mvuga ngo guca mugira muze deadline urupapuro rw'inzira muravuga tugeze kugira ngo umenye ahasigaye ashaka mwavuze muti ni mu 2040 gasanga mu 2030 kamaze kwakira rero mugire rero urupapuro rw'inzira Muri komine ya Mukaza naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye yaragendeye mu gisagara ca Bujumbura aho bita kuri Avenue de la Mission ugwaruka ruhingura amasabuni amavuta n'ibindi bakoresha mu gushariza imishatsi agatuma n'imishatsi idacika hari n'abantu usanga imishatsi ibendwa kubera izuba arabaproteka kuzuba kuko imishatsi n'ibendwa muyakora mu biki tuyakora mu mavuta ya aloe turafise n'amavuta ya homare na poudre de boeuf n'amavuta ya huile d'orez nimwe aloe nimwe muzikorera amavuta ya aloe nitwe tuyikorera na clove nitwe tuyikorera na rosemary ayo tudakora na yayavuze kuko iki camwa twarakibuze mu gato turaronka ingene tuzobizera icamwe cyitwa isa nani marakitana mu gitebe ngaha nta bintu bitahaba yego mwavyimviriye guto umugambi mwawiyumviriye kugira ngo utangwe umugambi ngene twawumviriye nuko abantu benshi baza kurondera amavuta hanze akuze imishatsi yabo ugasanga hari abantu bavuga ati imishatsi yacu ntikura dufise ikibazo kinini rero nagize amarecherche ndavuga none ko iki no mu Burundi tutobizana candaja ku marecherche ndarondera hari n'abafashije kugira turonke formule ndakora formule ikora aya mavuta kandi iciza cyayo nuko ari 100% naturel atamafuta chimique arimo mbona kazoza nayo mbona kazoza nayo nuko tuzidandaza mwisi yose nk'uko twaratanguye muri Congo aragenda
hari abatugurira hari amasaro muri Kongo atugurira rero ubu turiko turarondera na certificat international muri izi z'amadolari muri Kongo baradura mugashyira muri banki nimuja kuri marché noire mushyira muri banki turafise konti muri banki hariya naho turafise laboratoire aho ducangira amavuta no mu cyane kuko byose base amavuta dukoresha dufata olive oil niyo bari amavuta ari base tugaca rero dufata nk'ibiterwa aribyo dushiramo umuntu akabiteka nk'ubu harowe urakatiramo harowe ikayiteka kugira ngo amazi yarowe avemo amaze kuvamo amavuta asigaye niyo dushya dukuramo tukajya dushyira mu mabido umva ni olive urumva rero icyiza cya mbere ndambonye nuko les ressources naturelles navuga itunga Imana yaturemeye niryo duhinguye hanyuma bigaca bigirira akamaro imishatsi y'abantu ni byiza cyane ari sawa ikintu cya mbere niyumvire kugira ihinguriro ihingura ibitambara nayo urumva uno munsi mushana mu bitambara byahinguwe n'abantu Mbona kazoza irihinguriro naryo rikora ibitambara mukora ibitambara muce mushoka basi umuze mutangure muti twemporo tinyuzi gushikaho mugire ihinguriro rikora inyuzi gushikaho arimwe bigishira ibitambara ne mbona kazoza nuko dushaka ntagire ikintu cyose urapurira hanze ntabwo muti mugure kugenda muharaba twigirire izinde iwacu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yaragendeye n'ibindi bibanza bitandukanye nk'aho badandariza imipira yo gukina akaba yagiye mbere anabashoreye kugira ngo abatere intege ngaho nyene muri komine ya Mukaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yaragendeye umugambi w'ubworozi bw'inkwavu mu kigo c'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura umugambi bashinze kugira ngo bereke akarorero abandi banyagisagara ko korora inkwavu hafi yo ngaho nyene akaba yaciye aja kugurura icese ibitaro vyitiriwe umwami David vyegukira ababikira ari ibisata bitandukanye vy'ubuvuzi ku bana ndetse no kubakuze Sebarundi akaba kandi yaragendeye aho bita Kishel House ikigo gihingura amavuta amoga neza yo kwisiga amezi atatu mu mabombone atamenyekira ile ya odeur iri ibafo kandi iri yivanga neza kuko babanze hanyuma tumaze kugera ngaho tuvanga na ya ethanol tugasha turonka produit iyi aho iyo ukomye kuri wewe cha iyeva no aho onye niho maje yadusanze turabasibira ide dufise tutubabwiye dushaka kuvanya n'amaproduit rero baca baratwabwira dushaka gukora aya masava mbona ngaha n'amavuta particularité y'aya masabuni y'amaje ari parfumé ego n'amaje ari parfumé particularité yayo nuko twabwiranye nk'umu bénéficiaire w'imbaye twashyize ibyumviro hamwe turavuga ati en tout cas turashobora kugurana kunguranya ama ide kunguranya savoir faire we yaragiye gukora neza amaformule
y'amagel douche hanyuma natwe tugakora rukode parfum hanyuma abakunzi ba Michel bacayatorera amazina Kazuba no ku kiyaga hanyuma turayanzea turatangura kuyashira kumasha Nuteye amavuta muvanga ni murikorera ego amavuta amaproduit ya turakoresha beurre turakoresha amavido turakoresha avoka d'amandus donc tukaca tuyavanga akamoto par contre dukoresha ama huiles essentielles atandukanye rero dukora ino huile essentielle ya orange hariho n'andi dukura hanze nimuze kwikorera ama huile essentielle oya ntituyeextrait twebwe nyene ariko turifuza gushika ngaho mwishika rero aho ari mwebwe huile essentielle muyikorera aho umuntu akavuga ati shaka moto k'umukaratusi shaka moto k'igicayicayi ka orange urumva nimwebwe mwaho ibyo rero mwe mwiyumvira imba n'akazoza yanyu n'iyi objectif yacu ni uko dutangura amafaranga tugira imirima nk'iyama tuberose cyangwa ayama imisede kubera iramota cyane twebwe tuzikorera twebwe nyene amahuile essentielle kandi n'amapackaging ivyo turayikorera kuko turarondera ukungene tukaronka ya plastique dukore ayandi ari plus écologique donc tuko turagira amakomande twiga ukungene bakora arya en papier kugira tuve mu bintu bya kazi ubushikara mu rurendesi runini ihinguriro rinini rikora ibintu bitandukanye cyane cyane muri essentiel muri ibinga muguma muri ibi biterwa kumvite nga mu Burundi kwemo z'amakuru essentiel cyane koresha n'ibindi ngaho muri komine Mukaza rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye ku ntangwa ikigo Ebenezer Palace, ikigo c'akarorero giteye igomwe cegukira ishengero Pentecote misiyoni ya Bujumbura. Ico kigo kirimwo aho bakirira ingenzi n'ibindi bisata bitandukanye, kikaba ciyubakiwe n'abakristo bonyene ubwabo ku miliyaridi 17 z'amafaranga y'amarundi. Nkuko byashikirijwe n'umwungere w'ishengero Pentecote y'Ibujumbura, iyo nyubakwa ngo ikaba ifise ibibanza by'iyakiriro bigera ku 104 hamwe rero n'ibibanza by'icubahiro bishobora kwakira mbere n'abakuru b'ibihugu baje mu manama mpuzamakungu. N'icumba gikuru kirimo ivyumba byinshi ico bita suite presidentielle, aha igihugu cacu kizoronka abashitsi baragiteguye neza kugira ngo babaturumikiye natwe tuza dushimira Imana. Tukaba dusuye kubashimira ko mwaduteye iteka, nimugira amahoro nyene icubahiro perezida wa repubulika.
umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yarabakeje abashimira ko bafashe iya mbere mu gushira mu ngiro yambona kazoza y'iterambere mu Burundi. Aha rero muriko murubaka muba muriko murasikura yasi Imana yaturemera ngo kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ubu rero murabona yuko igihugu cyacu turiko turagikora neza. Aho mu minsi iheze twaragenda mu manama mu makungu wavuga uti turasavye natwe inama ikurikira izibera i Burundi. Ikibazo bakubwira ngo murafise aho muzoturaza bagaca basiba kuza. None ibi muriko murakora ni iterambere rikomeye cyane mu gihugu cyacu. Iyi nyubakwa mwubatse irerekanye ko bishoboka, kuko hariho abahora bibaza ngo ntibishoboka. Iri ni iteka. Abahora rero bibaza ko Burundi buzokwama buri nyuma bamenye yuko bishoboka ko tubwubaka kikaba igihugu ciza cyane. Ubu muramfashije kuko ndiko ndavuga imbona kazoza ivyo twifuza Uburundi bwoba ingene bwa bumeze. Mwebwe nyene mureretse abarundi ko atari kinyoma. Ndanezerewe cyane kubona cyane abakozi b'Imana ariko barabikora. Erega hariho abandi bazi yuko ari ukuguma gusa uri ku mavu usenga ataco ukoze ntaco uba uri gukorera Imana. Abakristo b'ishengero Pentecote ry'Ibujumbura bakaba baragabiye inka Sebarundi mu ntumbero yo kumukengurukira. Muri komine ya Ntahangwa naho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye muri quartier industriel yarateye intege ugwaruka ruhurikiye mu ishiramwe bene ntare mu byo bakora harimwo ugushona impuzu, uguhingura ibifungurwa by'abana n'ibindi. Usanga birirwa mu barabara niho negereye bamwe muri bo ndababaza ko ico boba bashoboye gukora kugira bagire ico bifashije mu buzima. Niho naciye mfata decision kuvuga ati reka ndabegeranye abambwiye ko bashobora gushona ndondere umutahe w'amamashine yo gushona. Niko kuko naciye ndabegeranya catangura gushona impuzu. Mu nyuma tumaze gutera imbere niho twaciye tuvuga ati tugire mandere aba ariyo ikiza iragura izo mpuzu zikwiye muri zo abajene bo muri bene ntari ubangane kwihingurira mu ijambo kuko no muri encadrement tugira y'abajene hariho n'abakora inkono y'inkono mbaye mwabona ngiyi kera iz'amashurwe canke izo gutekamo barazikora. Uretse n'ibyo hariho n'ibindi dusanzwe dukora ku bijyanye no gusukura nk'ibibanza by'iteka abantu bashobora gushikiramo. Harimo abesitara bakesitara ariya matante bonyine twari tugize tutarinze gusaba ubufasha bw'abandi bakava muri ba bajene nyine twashoboye gukoranira hamwe bose n'abajya bose babyina bajya bakaja kuryosha ibirori. Imbona kazoza mu bushaka uzoshika ku kimurara imbona kazoza iterambere ryanyu mubona gute?
twibaza cyane imbona kazoza ya mbere turifuza yuko atagitambara ciswe ibitwempa kutabiza mu Burundi turifuza yuko bizoza birahindurirwa hano iwacu ahubwo akaba ari twebwe tubitwara mu mahanga bigashoboka hama kubijanye naho icyo nakwita valeur ajoutée ni yuko abajene twese tuzoba twakoraniye hamwe turiko turahingura ivyo bintu umwe wese azokumva ko yisanze akumva ko umwe wese icarimwo agikoze neza kugira ngo dushike kuri iryo ntambiro twihaye ariko umugambi mezina uko bene ntare dushaka gukora bifatikanije n'amadeni ni yuko atatisi nimwe dusaba kandi tugashira imbere umwambaro w'abanyafrika aya matisi yose y'abanyafrika tukumva yuko agiye arava mu gihugu cyacu c'Uburundi byo duhesha icubahiro rero muca mutakwiyumvira muti n'igitambara gushika muzoshika igitambara rimwe mucikorera turafise ipama ngaha mu Burundi turafise ibintu byinshi byovamwo ntuzeye ibitambara hanyuma byose mukavyikorera mukabona tugire ihinduriro ni gushikaho inyuzi muzikora mukamenya ingene muzijisha gushikaho muronke ibitambara biza biri hanyuma gutyo niho iterambere rirarenze muze mu bicapure rero mubiraba gutyo muti intambwe ya mbere ni iya kabiri ya gatatu gushikaho mushira ku mutwe niyo mbona kazoza rero yuko nakoze cyane ngaho nyene muri quartier industriel nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaragendeye ishirahamwe Alpha Group bahingura ingwa zo kwandikisha bakaba nabo nyene bashigikiwe n'ikigo Paeje ko biguhimbara cyane ku mugenzi wo gwaruka iro cyane n'abagenzi musangiye umutima n'inama nawe urumva ko toreka kuneze imyaka mwe ntigera iryo kandi maze wo gwaruka ari bagwishi mu Burundi jewe nije narasheho muri iyo komine nyene ya Ntahangwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaruguruye muri zone ya Buterere inyubakwa y'ishure igeretse rimwe igizwe n'ibirasi 16 inyubakwa yo kwagura ishure Ecofo Buterere yubatswe na leta y'u Burundi ibicishije mu kigega Fonike nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasavye abana eka mbere n'abavyeyi kubungabunga iyo shure kugira ngo rizoramurira Burundi umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye yerekeza kandi muri zone ya Ngagara aho yagendeye ugwaruka rukora imipira yo gukina imbere yuko aca agendera irindi shirahamwe rikora ibijanye no gushariza mu mamanza atandukanye kuruja imbere mu bikorwa agafatiya mbere mu kurutera intege kandi akumva ari fier kwibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo naho Sebarundi akaba yaragendeye umugambi w'ugwaruka rutera amashugwe kuri iryo barabara bagiwe imbere n'umwe mu gwaruka azwi ku izina rya Jado Nkurunziza Perezida wacu neva n'umujama w'abajene akora iby'ubutwari neva n'umujama w'abajene inyuma rero y'urugendo inkebuzo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru kugira ngo arimbure ingene ugo rugendo rwari rumeze akibutsa rero ko rwari rufise intumbero yo kwirabira aho gwaruka rugejeje imigambi itandukanye y'iterambere gukeburana hagati y'ugwaruka n'indongozi bidasigaye inyuma nyene icubahiro umukuru w'igihugu ngo akaba rero yasanze ugwaruka ruri ku kivi abene gihugu nabo ngo akaba yasanze ari inkerebutsi ariko ngo bagakenera indongozi zobaje imbere
Mu bibazo bitandukanye byabajijwe harimo rero ikijanye n'ubutare buheruka kuvumburwa n'ubandanya kwibonekeza ahatari yake mu Burundi. Abamenyesha makuru rero bakaba babajije ikiriko kirakogwa kugira ngo ubwo butare buvyazwe umusaruro. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko abahinga baje bari ku kivi kugira ngo ubutare bw'u Burundi butangure gucukugwa bwongere buhingurwe ku neza y'abarundi bene bwo. Twebwe twarabonye ko ari ubutare bworoshe guhingura kugira tubushore bwitwa ubutare. Ico turiko turakora rero nuko abahinga bariko baregeranya ibikenewe. Nababwira yuko hagiye mu Kirundo twaciye tuja kurondera abahinga babinonosoye, baraje barahagendera baravuga yuko ubigikenewe ari uko amamashini yoza vuba. Muga nko burashobora gusanga rero hari umuntu hari yabugize gwiwe, kuko mu bintu vyahahora ngaha mu gihugu murazi ko amategeko aheruka guhinduka ajanye n'ubutare, hari ikintu bita concession. Umuntu kamenga ni ivyiwe, itunga ry'u Burundi ryarahawe umuntu. Nibo menga rero twarabinjiriye, ariko ivyo ntibiteye umutima uhagaze kuko ubutare n'ubwo Burundi. Ku kibazo cabajijwe kijanye n'ugwaruka rwahawe ingurane n'ikigo Paeje ariko ngo batashitse kwihangiro bihaye, Sebarundi akaba yibukije ko Paeje ari umugambi wo guherekeza ugwaruka kugira ngo uruzamure. Twarabibonye hari habo usanga vyarankiye, ariko naganda abwire yuko burya umuntu ugira amenye ko yateye imbere arabira ku ntambamye bagiye barahura. Le succès se calcule par le nombre d'échecs. Umuntu adashobora kwemera yuko ashobora kunanirwa ntashobora gutera imbere. Rero abo ovyase ntibatane n'akagazuzo, kuko barabona neza aho vyankiye niho nyene baca bavura. Rero muvuze muti none Paeje mbega bizogenda gute kugira subire kuronka, ahubwo ibandanye guherekeza ntiguta. Umugambi Paeje n'umugambi wo kuduza ugwaruka tuba tuguherekeza ntaho tujana. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yahamagariye abarundi kurushiriza kugwiza umwimbu kugira ngo baronke ivyo bafungura, baronke n'umusesekara wo gushora hanze y'igihugu. Abasaba kumenya ko imbere ari heza cane, yihweje aho Uburundi bwavuye, aho bugeze niyo bwerekeza. Kubijanye rero nuko iyo migambi y'iterambere irangurwa n'ugwaruka yoba iri mu ntumbero y'imbona kazoza y'igihugu, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ati vyaragaragaye ko ugwaruka rw'u Burundi rusigaye rubona kure. Mu bisanzwe igihugu cyose bwa gitera imbere nuko abene gihugu bose baba bateye imbere, nuko bose baba bari ku kivi, kubera ikigega ca leta cinjizwa gikomezwa n'ibikorwa vy'abene gihugu. Uno munsi rero ndavye ugwaruka bose baranyereka imbona kazoza, nk'ubu ndabona banyereka amahinguriro akomeye cyane. Reka ndabereke nk'ubu umuntu atangura kutuntu duto duto muga tugashika kure. Nagiye ahari parfum wenyene ayikorera ngaha, mugabo kare twari tuzi ko parfum ava hehe kure. Nuvuga yuko nk'amahinguriro, igisata c'amahinguriro ndabona kugwaruka ruriko rukora rurondera ayo mahinguriro. Hari aho nagiye bakora ubuki batweretse imbona kazoza yabo, ingene bashaka ko rizo bihinguriro rikomeye. Twaragiye mu ntara nyinshi turaba, bose ugwaruka ruca rukwereka imbona kazoza. Nk'ubu narabonye abakora omo, nk'ujya akora omo vyerekana ko mu mutwe akubwira ati nshaka ko rizo bihinguriro rikomeye ku buryo ata omo izosubira kuva hanze. Rero imbona kazoza niyo turiko twubakirako. Abene gihugu bose bamaze kuja kukivata n'umwe asigaye, ndabwije ukuri iyo myaka 15 ntizohera. Ku kibazo cabajijwe kijanye n'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri kino gihe, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akabagira ati faranga ripimwa ku munzane w'ivyimburwa naryo nyene. Rero ntimuvuge ngo ifaranga ry'uburundi ryarataye agaciro, nagenda babwiye ko atagaciro ryataye. Ifaranga ry'u Burundi genda mubaze mu karere ngaha aho ubuzima bworoshe ni ngaha i Burundi niho buzimbutse. Bose mubabaze n'ubu mubaze abavuye hanze,
aho ufise ibihumbi 20 mu Burundi urafungura neza. Nibaza ko ari hangahe ufise ibihumbi 20 ufungura ibihumbi 20 by'amarundi. Ifaranga ryacu rifise agaciro mu Burundi. Ntihagire umuntu azosubira kuvuga ngo ifaranga ry'u Burundi ntirya agaciro. Mufise ingorane kuko babahenza abo hanze. Muza gupima ku munzane irirundi n'iridolare. Idolare ni ry'Abanyamerika, amarundi n'ay'abarundi. Mwebwe rero mugiye gupima ku munzane ayo mahera abiri. Muba muhejeje gutakara. Pima umwimbu ufise, itunga ry'ibintu ufise n'amahera ufise mu gihugu. Niho ucumenya itunga ry'u Burundi. Ntihagire rero uzosubira gutuka ifaranga ryacu ngo ntirigira agaciro. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yarishuye no ku bibazo bitandukanye vy'ugwaruka rwari ruje ruva mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Afrika, na cane cyane ko Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ari igisagara catowe kuba umugwa mukuru w'ugwaruka rwo muri Afrika. Sebarundi akaba yasozereye amenyesha ko yizeye cyane ko mu misi iri imbere ugwaruka rwose rw'abarundi ruhagurukiye icarimwe, atankeka ko Uburundi buzoshika ku yangiro ry'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ku muhingamo wo kuri uyu munsi niho rero hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka wahuriranye n'umunsi witiriwe inkerebutsi uhimbajwe ku nshuro ya 2 mu Burundi. Ivyo birori rero bikaba byaranzwe no gutanga ubushimwe ku gwaruka 10 rwashikirije imigambi yabo y'iterambere. Kandi akumva ari fier. Mukuri ari fier mutama, ari fier ma. Mu bikorwa ari fier mutama, ari fier ma. Mu bajene ari fier mutama, ari fier ma. Muri byose ari fier mutama, ari fier ma. Perezida wacu neva, n'umujama w'abajene. Akora iby'ubutwari neva, n'umujama w'abajene. Mwijambo yashikirije kuri uyo munsi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko afise icizero ko Uburundi bugiye kugira umwidegemvyo mu vy'ubutunzi. Nagira ndababwire n'igihugu umutahe wacu murumva ko tuwufise. Turafise isimera, dufise imvura, dufise umuyaga mwiza, hanyuma tugaca tugira ubutare. Ivyo vyose n'umutahe. Nagira n'ubu ndabatangarize mu migambi mfise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba imfashanyo, kandi ivyo nta myaka 2 izohera. Tuzokora ibishoboka vyose ko Imana yaduhaye itunga gushikaho tutagisaba imfashanyo, ahubwo abandi bazoza kudusaba imfashanyo. Ubutare turabufise. Ubu nafashe ingingo ngira nkoranye ugwaruka rwose rw'incabwenge, umurundi wese ahari hose aciye ubwenge aze dutangure ubu butare bwacu, tubuhingure, tubushore. Isoko iriho mu Burundi, muzobona hari amahinguriro arenga, twarayaharuye. Erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi, n'amahinguriro 71 nziza nziza. Amahinguriro 71 ahingurira itunga kama ryacu dufise. Imana yaramaze kutwugururira, dushaka yuko mu Burundi atakintu tuzosubira kugurira hanze, ahubwo abo hanze bazoza gusomera i Burundi. Iruhande y'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, ivyo birori rero bikaba vyari vyatewe iteka n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu. Aha tukavuga nk'icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abandi bubahwa batandukanye, abaserukira amashiramwe mpuzamakungu, ugwaruka ruva mu bice bitandukanye vy'u Burundi, mu bindi bihugu vya Afrika n'abandi. Uyo muhingamo ukaba rero waranzwe n'intambo z'abaririmbyi batandukanye bari baje kuryosha ibirori
bikaba vyasozerewe no kugaragaza umunezero n'akanyamuneza ntangere. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana izigame Uburundi n'abarundi naho ubutaha. Akora iby'ubutwari neva umujama w'abajene